Ndabaramukije ndabaye nikaze muri kino kiganiro c'amakuru yaranze uno mwaka mu bijanye na politike. Umwaka wa 2023 uriko urarangira, umwaka wa 2024 nawo uri kuregereza. Ibijanye na politike vyaranze uno mwaka wa 2023 turiko turarangiza, twahisemo kugarukako muri kino kiganiro hano kumbonesha kure y'igihugu, biza gushimikira ku burongozi n'intwari bereye, ubutungane n'agateka kazi na muntu, umutekano hamwe rero n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kazi. Amakuru yaranze umwaka wa 2023 mu bijanye na politike, tuyahere ku bijanye n'uburongozi hamwe n'intwari bereye. Murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru, mugifise amenyo akarishe. Murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru, mugifise inzara zikarishe. Mu kwezi kwa Nyakanga imbere n'inyuma yako mu gihugu cy'u Burundi haravuzwe cyane ibihuha hirya no hino, na cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibihuha byari bifatiye ku mpinduka mu burongozi bw'igihugu bidaciye mu nzira yemewe n'amategeko. Yamara umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahumurije abarundi kuri ivyo bihuha byavugwa. Ariko kandi nkuko inama nshinga amateka na nkenguza amateka ziri hamwe zari zasavye umushanganje wa mbere ko ayibonekeza agahaze mu bagize leta canke mu bayiserukira bosubirizwa mu ntumbero yo gutunganiriza abene gihugu, iryavuzwe ryaratashe. Rino Bigirimana mu bijanye n'uburongozi hamwe n'intwaro ibereye hari mu kwezi kwa Nyakanga, aho yaravuye muri Leta Zunze za Amerika i New York mu nama ya bose ya ONU igira 78, mu gihe hariko haravugwa ibihuha mu gihugu bitandukanye. Ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahumurije abarundi kuri ivyo bihuha vyari mu gihugu, na cane ibihuha vyavugwa bijanye n'integuro yo gutembagaza ubutegetsi mu gihe atari mu gihugu. Abarundi bavyime amatwi. Agiranda basabe ntagira umuntu azosubira guhahamuka ngo yumvise ibintu, we vuga ivyo wabonye. Kandi urumva umuntu akubwiye ikintu nawe ugacuka ijana n'igihugu bumufashije, ahubwo akikubwiye cugira ya maso urawe atacubonye acuvuga uti wampenze. Nico gituma rero nagomba kubaremesha, kuko ahandi mubandanije ivyo mwumviriza ivyo ejo tuzosonza twame twicaye ibinebwe. Niba bandi bavuga bati ikiyago gisumba ikivi, nyene baca bigira muri ivyo bihuha. Ariko kandi yaravuniye urugohe uyu n'uwundi yo bafise inyosha mbi mu mvugo ngereranyo yakoresheje y'intare. Intare ntigende rihayagiza. Murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru, mugifise amenyo akarishe. Murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru, mugifise inzara zikarishe. Intare yazi ko ari intare. Ikimenyetso cyo mu Burundi ni intare. None ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe? Intare ntiyigera ijugumira, intare yama izi neza yuko vyose ibitunganya. Evariste Ndayishimiye yibukije ko ibihuha nk'ivyo vyakwiragijwe inyuma y'2015 n'abari babifisemwo inyungu, gushikaho ubumwe bwa Buraya bwafashe ibihano mu bijanye n'ubutunzi mu 2016. Inyuma y'iminsi mike, mu gihe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari kashikiriza inama nshinga amateka na nkenguza amateka icegeranyo c'ivyo leta yaranguye mu mezi 6, umukuru w'inama nkenguza amateka yarasavye umushikiranganje wa mbere gusubiriza abashikiranganje ibisata aho baherereye hibonekeje utunenge. Umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko we ico akora ari uguhagararira ibikorwa by'ubushikiranganje gusa. Umukuru w'inama nkenguza amateka yamenyesheje ko umuhagarikizi mu rukino bibaye ngombwa asubiriza umukinyi kugira ngo ashikire intsinzi. Nkuko vyasabwe mu Kigobe, iryavuzwe ryaratashe inyuma y'ikiringo gito gusa. Leta yarahindutse nkuko umuvugizi wa leta w'ico gihe yabishikirije mu itangazo. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwahawe Dr. Dune Baradana Prosper Dodiko, yagenywe kuba umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Veniste Muyabaga nawe yagenywe kuba umushikiranganje w'abakozi n'akazi. Gervais Abayeho nawe yagenywe kuba umushikiranganje aje
rujejwe imigabo n'imigambi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama. Abo bashikiranganje bane bose bararahiye imbere y'umukuru w'igihugu mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Muri ico gisata nyene c'uburongozi bwiza n'intwari bereye, inama nkenguza amateka muri uno mwaka wa 2023 yaratumye ko abashikiranganje ibabaza bimwe mu bibazo bitagenda neza mu gisata bahereyemo. Umukuru w'inama nkenguza amateka ubwiwe akaba yarahimirije abashikiranganje gufata ingingo basezerere abarongozi badatunganiriza abene gihugu. Zanyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu ku mice itandukanye y'abene gihugu zarabandanije muri uno mwaka, zashimikiye cyane kuguhimiriza no kumvisha abarundi umwe wese agira uruhara ku mbona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Indongozi nazo zahamagariwe kuvavanura n'ingendo y'akamwana wa mama, kurenganya abo bajejwe no kubaka igiturire. Muri no mwaka kandi indongozi cyane abashikiranganje barashwaye mu gihugu kumviriza ibibazo bihanze abene gihugu kugira ngo babafashe kubitorera umuti. Prosper Bizimana. Indongozi wereka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca n'abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka barabandanije za nyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu mu mici itandukanye y'abene gihugu. Muri uno mwaka izo nyigisho zashimikiye ahanini kuguhimiriza no kumvisha abarundi umwe wese agira uruhara kuri yambona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere umwaka wa 2060. Inyuma gato yo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu mu kwezi kwa Ruheshi, umukuru w'igihugu yarakoranije indongozi zose zagenywe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, aho yabakanguriye kuba abasuku beza babene gihugu, kubaha no gukingira amatungo rusange ku neza y'igihugu n'abene gihugu. Inyigisho nk'izo nyene kandi zaratunganijwe kubaserukira amashengero, abanyamitahe, abarongoye amashirahamwe n'abikorera utwabo, ugwaruka n'abandi. Abo bose bahamagarirwa kuvavanura n'ingendo ya kera yo kurenganya, kugwanya igiturire no gukora nk'abacangero ku bakozi ba leta mbere yo kuzoshika kuri yambona kazoza. Muri uno mwaka indongozi zitandukanye cyane abashikiranganje barashwaye mu gihugu kumviriza ibibazo bihanze abene gihugu kugira ngo babafashe kurondera umuti w'ibibazo byabo. Nkuko ibwirizwa nimero 1 ya karongo gashinze ubusa 5 ryo kuwa 16 ntwarane umwaka 2023 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu rivyerekana mu ngingo yaryo ya 3 Uburundi ubu bugizwe n'intara zitanu arizo Bujumbura, Buhumuza, Burunga, Gitega na Butanyerera. Amakomine nayo ni 42, amazone 151, imitumba n'amakartier 344. Iyo ndinganizo nshasha y'imbibe z'intara, amakomine, amazone n'imitumba yatunganijwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro politike yo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, kujanisha n'ibindi bihugu vyo mu karere, gufasha mu bijanye n'ubutunzi no kugabanya ibikorwa byinshi biremera leta. Ingingo y'indwi muri iryo bwirizwa rero ivuga ko mu kurindira amatora azoba mu mwaka wa 2025 inzego zihari ziguma mu mabanga gushika ayo matora abaye. Mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka wa 2025, umugwi w'igihugu wigengujeje amatora seni abawugize bashasha baratowe mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka. Mu ntumbero kandi yo kwitegura amatora haratunganijwe umugambi wo gukora amakarata karangamuntu y'ubuhinga bwa none bita carte d'identité biométrique muri rurimi rw'igifaransa, ari nayo azokoreshwa mu matora. Mugihe kandi ibiharuro bizova muri rusansuma yimirije arivyo bizisungwa mu nteguro y'amatora 2025, abagize umugwi ujejwe gukora rusansuma basabwe n'umushikiranganje wa mbere ko byanka bikunda iyo rusansuma itegereza kuzoba muci ryo mu mwaka uza. Ni nkuru ya Ejide Mbazumutima. Mugihe hasigaye umwaka n'igice ngo habe amatora y'umwaka wa 2025 y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine, mu ntango z'ukwezi kwa Higarama inama nshinga amateka na nkenguza amateka zaratoye abagize umugwi
seni ujejwe gutegura amatora bashasha. Kwa 11 Kigarama umukuru w'igihugu yarateye umukono ku iteko ryiwe ribagena. Prosper Ntahugwamiye niwe arongoye uwo mugwi, Victoire Nahimana ni cegera c'urongoye uwo mugwi, n'abandi bakomiseri nka François Bizimana ajejwe ivyo kumenyesha makuru, Odette Bizumuremyi ajejwe intwaro n'ubutunzi, Leonidas Ndayiragiye ajejwe ibikorwa gusuzuma ibikoresho n'ivy'ubuhinga bwa none, Sylvestre Nyandwi ajejwe ivy'amategeko hamwe na Gabi Bugaga ajejwe kurondera no gutanga ibikoresho. Ariko rero mu gutora abo bashasha bagize umugwiseni, abashinga amateka bo mu mugambwe senere bo ku ruhande rwa Gatogwasa bari bakinjuye bakamenyesha ko inzira vyari gucamwo mu kubatora itubahirijwe. Muri demokrasi uhaguruka ukagenda kubera ko hari bidagushimishije n'ibintu bisanzwe ni demokrasi. Mbere yo kwitegurira amatora nyene haratangujwe umugambi wo gukora karangamuntu zo mu buhinga bwa none bita biometrique mu Gifaransa. Martin Teretse umushikiranganje w'intware yo hagati mu gihugu yameje ko mu matora yo mu 2025 azokoreshwa karangamuntu nshasha yo ku buhinga bwa none. Haraho mwama mwumva bavuga ati amatora yibwe banaka baje gutora badakwije imyaka ucangwa naka ngo yitoje habiri. Ibyo mu mwaka wa 2025 amatora tuzoba turimo tuzatwavyikingiye ko dushaka ko recensement electoral yoba ivyo byose twabihejeje abene gihugu nka bose bafise izindangamuntu. Ikindi kirindiranywe igishika kandi kizisungwa mu matora yo mu mwaka wa 2025 ni rusansuma y'abene gihugu. Ibiharuro bizovamwo arivyo bazokoresha nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere muri Myandagaro aho yariko avunira akagohe abagize uwo mugwi ko mu mwaka uza muri Myandagaro rusansuma itegerezwa kuba iciriza ni ntabanduka rusansuma itizo gukoko. Amazi yashuha yakanya vyagenda gute rusansuma muciriza tuteza kuyikora. Iyi rusansuma izokora mu matora y'ibihumbi 2025. Mu bijanye n'imigambwe uno mwaka wa 2023 wabaye ho kunywana hagati y'abadasigana b'umugambwe Uprona. Ni mu gihe abo mu mugambwe w'inyankamugayo Senerebo uno mwaka wabereye wo gucanamwo. Na mu mugambwe CNDD-FDD uno mwaka waranzwe no gushiraho inzego nshasha hisunzwe indinganizo nshasha y'imbibe nshasha z'intara, amakomine n'imitumba. Eka na bamwe mu banyamabanga ntunganya bisata bo muri uwo mugambwe uri ku butegetsi barasubirijwe. Ni nkuru ya Prudentienne Chimpaye. Umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu kwezi kwa gitugutu warahinduye abanyamabanga ntunganya bisata batatu. Nancy Ninette Mutoni yasubiriwe na Munezero Doriane mu mabanga janye no kumenyesha makuru muri uwo mugambwe. Karinimba Rushimana yasubiriye Godelieve Ninahazwe mu bunyamabanga ntunganya bisata ujejwe ivy'imico kama n'inkino. Denis Karera yasubiriye Razamvuye kure mu bunyamabanga ntunganya bisata ujejwe imihari ikomoka kuri uwo mugambwe. Muri uwo mugambwe kandi haratowe abanyamabanga bo mugambwe ku rwego rw'intara nshasha zitanu hisunzwe indinganizo nshasha y'intara zigize igihugu cyo kimwe n'abanyamabanga b'amakomine mashasha 42 kubandanya mu mazone no ku mitumba. Mu mugambwe w'umugano Rudovike rwa Gasore Iprona muri uno mwaka harabaye gusubiza hamwe no guhuza abanywanyi bari baratanatanye. Abari ku ruhande rwa Professeur Evariste Ngayimpenda nabo ku ruhande rwa Olivier Nkurunziza arongoye uwo mugambwe basenyera ku mugozi umwe kuva muri Rusama. Mu mugambwe CNL naho uno mwaka wa 2023 wabereye inyankamugayo umwaka wo gucanamwo aha baterekwa agatongwasa bagiwe imbere na bamwe mu bashinga amateka n'izindi ndongozi zo muri uwo mugambwe barasohoye amatangazo bateye kw'ibikumu yo kwiyamiriza agatongwasa bongera basaba ko hoba kubahiriza amategeko muri uwo mugambwe. Mu mugambwe CNL dushinze ihagarikwa ry'umushinga amateka agatongwasa mu mabanga y'umukuru w'umugambwe no kuserukira imbere y'amategeko kumvo zikwirikira. Amakosa ndenzarugero agaragarira ku kuremenaniriza inzego z'umugambwe no kuzicanishamwo kurenga amategeko y'umugambwe n'ay'igihugu. Abo nabo bamwe muri bo bari bafise amabanga mu mugambwe ntibatevye gutaramurwa na agatongwasa muri biro ya Politique. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabaye hagati muri uno mwaka umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigambwe yamenyesheje ko ubwo bushikiranganje bwemera agatongwasa kwisonga ry'uwo mugambwe. Ivyo bikaba vyatumye abari bafise amakenga ahera. Mu bijanye n'ubutungane wahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Alain Guillaume Bunyoni yaratawe muri yompi ku mutahe wasohowe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika.
mu nyuma yaraciriwe urubanza rw'umunyororo wo guherayo na sentare ntahinyuzwa. Ico gisata c'ubucamanza kandi carabandanije kuvunirwa urugohe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umushikanganje w'ubutungane ku nyifato y'abacamanza itabereye yo guca izangondagonde no kurenganya abene gihugu kubera kugibiturire. Jean-Yves Christian Ndayikeza. Kimwe mu vyaranze cyane igisata c'ubutungane no mwaka nitabwa muri yompe rya General de Police Anegiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere yafashwe muri ndamukiza acajanwa mu ibohero ry'Ingozi mu nyuma yungururizwa mu ibohero ry'Igitega hafungiwe ubu. Umunyororo wo guherayo nibwo rubanza sentare ntahinyuzwa yamuciriye. Bimwe mu vyaha yagirijwe nukuvuga amajambo atyoza umukuru w'igihugu, gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu n'ibindi. Iruhande y'uwo munyororo yaciriwe, amwe mu matungo ya Anegiyome Bunyoni yarafashwe n'ubutungane. Muri ico gisata c'ubutungane kandi Sylvestre Nyandwi yari umushikiriza manza kizigenza wa Republika yarasubirijwe muri ayo mabanga na Leonard Manirakiza. Mu gihe muri uno mwaka wa 2023 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabandanije kugaragaza ishaka afise yuko abacamanza bosubira ku murongo bakavavanura n'ingeso yo kugibiturire no guca imanza za ngondagonde abene gihugu bakabandanya kurenganywa nabo bafashije. Ubu rero je nibo tugira tutangure dusiganwe ndabiko bidakunda je gukontorora imanza gaha twicarana nshaka mu ntara nzendo nkiwo mbaza ubucamanza mu gihugu menye uwo mbaza gushika ubutungane bugororoke. Evariste Ndayishimiye ntiyahengeshanije gushikiriza ko bamwe mu bakora muri ico gisata c'ubutungane bacafuza igihugu kandi ko bagitera iceyi imbere y'amakungu abafashanya n'u Burundi co kimwe n'abifuza kuzana imitahe hano mu Burundi. Ni no muri iyo ntumbero umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yashwaye mu ntara zigize igihugu guhimiriza abacamanza n'abandi bakorera mu gisata c'ubutungane bigenza nabi mu mwuga abasaba guhindura ingendo kuko iyo nyifato ituma ukwinubana no kwihorana mu bene gihugu bishinga imizi. Muri uno mwaka wa 2023 kandi abanyororo baronse ikigongo c'umukuru w'igihugu bararikuwe mu mabohero atandukanye. Ivyo bikaba vyakozwe mu ntumbero yo gutanga akayaga kuko amabohero amwe yari yararengewe n'ubwinshi bw'abanyororo. Abarekuwe ivy'agateganyo basabwe kubandanya bitaba mu butungane kugira ngo imanza zabo ntizihagarare zitarahera. Mu kugurura umwaka w'ubucamanza w'2023 ushira u'2024 umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yarasubiriye gutera ivyatsi ingeso y'ibiturire iguma yibonekeza muri ico gisata c'ubucamanza. Ubu mwitwa banzihemba rero ndabibabwira ko n'ubundi muri ko barangwanya mugwanije ubutungane bamugwanije umukuru w'igihugu n'igiturire so kwihemba. Ahantu abacamanza basigaye bumvikana n'abasuma iritongo iyi nzu bakaja hamwe bakaja inama umucamanza mubi ntabari kwaserukira ubutungane. Inyuma y'imyaka 51 abagandaguwe mu mwaka w'1972 babanje gucigwa urubanza na sentare ya gisirikare y'ico gihe ubutungane bw'u Burundi bwarasubiyemwo imanza z'abagandaguwe sentare ntahinyuzwa ikaba yarabejeje mu kumenyesha ko amategeko ajanye n'imanza atari yubahirijwe. Umugwi severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi nawo warabandanije ibikorwa vyawo aho mbere ufashanyije na Ecclesia Katolika muri diocese ya Ruyigi habaye igikorwa cyo kurekuriranira hagati yabiciwe ababo n'ababagandaguye mu mwaka w'1993. Absalon Ndayizeye. Mu gihe umurwi severe wari wasavye ko hoba isubirwamwo ry'imanza zaciriwe abantu bagandaguwe mu 1972 inyuma y'imyaka 51 habaye ubwo bwicanyi mu Burundi ikidasanzwe cabaye muri ntwarante no muri ndamukiza 2023 imbere yo kwibuka iyo myaka irangiye habaye ubwo bwicanyi mushikiriza manza kizigenza wa Republika w'ico gihe yarituye sentare ntahinyuzwa igisata cayo ca gasambura manza kugira ngo isubiremwo yongera ifute imanza zaciwe na sentare ya gisirikare y'Ibujumbura kubagandaguwe mu 1972. Muri urwo rubanza sentare ntahinyuzwa yarejeje abagandaguwe mu kubakurako ivyaha bagirijwe n'ingaruka zakurikiye nkuko vyari vyasabwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika aho yari yamenyesheje ko imanza zaciriwe abagandaguwe ziri mu tunenge twinshi kuko zitisunze ibisabwa n'amategeko ajanye no guca imanza eka mbere nishigwa mu ngiro ry'izo manza ryahonyanze amategeko mpanavyaha mu kugandagura abantu ikivunga bagirijwe ko arabamenja amatungo yabo acaranyarwa. Mu gihe urubanza rwacitse abaruciriwe baramaze kugandagurwa sentare yamenyesheje ko igihambaye ari ugufuta ivyo vyaha bagirijwe.
umushikirizamanza nawe mu kwitura sentare yari yamenyesheje ko kubakura ko ivyaha bagirijwe mu kubagandagura biruhura imitima y'ababo basigaye. Abo bantu ntibazogaruka ariko imiryango yabo izokumva ko abo bantu ugo rubanza utakibaraba. Urwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu gushikiriza icegeranyo inama nshinga amateka na nkenguza amateka, Pierre Claver Ndayicariye arongoye umurwi yamenyesheje ko amatohoza yakozwe mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Ngozi, Kayanza, Cankuzo, Ruyigi, Bujumbura, Rutana na Rumonge yatumye uwo murwi uronka amakuru adasanzwe, aho ngo abajeje intwaro mu makomine n'abakomiseri batwara amarondisema mu 1972 bagize uruhare rudasanzwe muri ubwo bwicanyi. Diocese ya Ruyigi mu idini katolika rifadikanije n'umugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi barafashije abarundi bahisemwe kurekuriranira. Abiciwe ababo mu 1993 baragiriye ikigongwe basabwe n'ababagandaguye ico gihe. Mu bijanye n'agateka kazina muntu muri no mwaka Uburundi bwaratowe kuba kimwe mu bihugu bigize akanama kaoni kajejwe ivy'agateka kazina muntu mu kiringo c'imyaka 2. Nayo umugwi w'igihugu ujejwe ivy'agateka kazina muntu CNDH warabandanije ibikorwa vyawo byo gukinga ihohoterwa rya kiremwa muntu mu gihugu nkuko wagiye urabishikiriza mu vyegeranyo. Christine Kimana. Uburundi mu kwezi kwa gitugutu bwaratowe muri ONU kuba kimwe mu bigize akanama ka ONU kajejwe agateka kazina muntu mu kiringo cyo kuva mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2026. Igihugu kugira ngo gitogwe categerezwa kuronka amajwi 97 ku bihugu byose hamwe 193. Uburundi rero bwatowe ku majwi 168 kuva ku igenekerezo rya mbere nzero mwaka wa 2024 niho buzotangura kwicara muri iyo nama ya ONU. Bikaba vyakiriwe neza na leta n'abarundi baserukira ibisata bitandukanye n'amashirahamwe hano mu Burundi. Iyo nama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu muri uko kwezi kwa gitugutu nyene yarongereje ikiringo c'umwaka ku ntumwa ya ONU ijejwe gutohoza ivy'agateka kazina muntu mu Burundi. Ibitakiriwe neza mu gihugu c'u Burundi uhereye kuri leta namwe mu mashirahamwe akorera muri ico gisata c'agateka kazina muntu. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH warabandanije ibikorwa vyawo muri no mwaka vyo gukinga ihohoterwa rya kiremwa muntu. Mu cegeranyo washikirije abashinga amateka muri Ruhuma wamenyesheje ko wituwe n'abahuye n'ibibazo bagera ku 428 abashika 297 ibibazo vyabo vyarakiriwe n'uwo mugwi. Uwo mugwi waragendeye n'amabohero atandukanye kuraba ingene agateka k'abanyororo kubahirijwe. Uwo mugwi kandi waratunganije inama zo guhimiriza abarongoye amasentare nkuru y'intara ibijanye no kubahiriza agateka kazina muntu, kwirinda ibiturire gutyo abantu bose bangane imbere y'amategeko. Uno mwaka w'ibihumbi 2023 wabaye umwaka udasanzwe mu bijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ayandi makungu kuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendeye ibihugu bitari bike ku isi yongera arizegwa kuba mu nzego zirongoye imigwi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Uburundi kandi bwarakiriye abakuru b'ibihugu batandukanye bwongera burakira n'inama mpuzamakungu zitandukanye zabereye hano mu gisagara ca Bujumbura. Claudine Manirama. Mu bijanye n'imigenderanire uno mwaka wa 2023 ndongozi z'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere batunganije ingendo hatari hake hanze y'igihugu mu ntumbero gutsimbataza imigenderanire n'ayandi makungu. Umukuru w'igihugu yararongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko gushika mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo aho yakorewe mu ngata n'umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo. Yaragendeye ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika, Amerika, Uburaya na Aziya. Muri Nyakanga Evariste Ndayishimiye yaritavye inama ya bose igira 78 yishirahamwe mpuzamakungu i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika aho yashikirije n'ijambo. Muri Mukakaru naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarishikiye mu gihugu c'u Burusiya mu nama bise Russie Afrique yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika na prezida w'u Burusiya Vladimir Putin. Muri myandagaro kandi
kandi Uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu bwaratumiwe i Johannesburg muri Afrika y'Epfo mu nama y'urunani rw'ibihugu BRICS vyagiye hamwe mu ntumbero yo kurabira hamwe ivy'ubutunzi n'ingene isi itwagwa. Muri Nyakanga umukuru w'igihugu yaritavye inama yahuje abakuru b'ibihugu bigize G77 guteranya Ubushinwa, inama yabereye i La Havane mu gihugu ca Cuba ku civugo intambamyi z'iterambere, akamaro k'ubuhinga hamwe no kwiyumvira gukora ibintu abandi batari bwiyumvire gukora. Mu gihugu c'Ubushinwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragendeye amahinguriro atandukanye muri ico gihugu c'Ubushinwa kiza mu bihugu vya mbere mu vy'ubutunzi. Mu nama igira 36 y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika, Evariste Ndayishimiye yaratowe kuba umwe mu bagize ibiro by'abarongoye ubumwe bwa Afrika, no kuvuga icegera ca gatatu c'uburongoye ugo gwego, akaba ari nawe yaciye aserukira akarere ka Afrika yo hagati. Nk'umugenzi w'ugwaruka, Evariste Ndayishimiye yaragenywe n'ubumwe bwa Afrika kuba imboneza mu guteza imbere ugwaruka, amahoro, umutekano muri Afrika. Umukuru w'igihugu yaritavye inama muri ntwarante yabereye i Doha muri Qatar yahuje ibihugu bitaratera imbere. Na icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yaraserukiye umukuru w'igihugu muri Angola mu nama y'abakuru b'ibihugu byishira hamwe mpuzamakungu CRGL y'akarere k'ibihugu byo mu biyaga binini. Inama yiga cane ku kibazo c'umutekano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Umushikirangaje wa mbere Gervais Ndirakobuca muri ntwarane yaraserukiye umukuru w'igihugu muri Gabon mu nama y'abakuru b'ibihugu yari yerekeye ivy'amashamba. Yaboneyeho no kubonana n'abarundi baba muri Gabon. Muri ndamukiza naho Gervais Ndirakobuca yaragiye mu gihugu c'Ubutaliyano, kabaye n'akaryo ko kwibonera ubuhinga bugezweho butanga umwimbu mwinshi mu gisata c'uburimyi. Mu gihugu ca Tanzania mu kwezi kwa Mukakaro, Gervais Ndirakobuca yaraserukiye umukuru w'igihugu mu nama y'abakuru b'ibihugu yarijanye n'ingene abantu bobera umutahe Afrika. Uretse mu makungu na hano mu gihugu c'Uburundi, Uburundi bwarakiriye inama zitandukanye mpuzamakungu. Muri Rusama, Bujumbura yarakiriye inama y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, aho bariko barabira hamwe ikibazo c'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri uno mwaka kandi Uburundi bwaragendewe n'abakuru b'ibihugu. Kwigenekerezo rya 15 Munyonyo, umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Mohamed yaragendeye Uburundi, aho yabonaye na mugenzi we w'Uburundi Evariste Ndayishimiye baravugana ibijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu vyompi. Kabaye n'akaryo ku mukuru w'igihugu ca Somalia ko gushimira umukuru w'igihugu c'Uburundi ku twigoro tw'abarundi bitanga mu gihugu ca Somalia ku neza y'abene gihugu baho mu guhangana n'abakora iterabwoba. Uwundi mukuru w'igihugu yagendeye igihugu c'Uburundi kwigenekerezo rya 20 Gitugutu ni General de Brigade Brice Clotaire Origi Ngwema, umukuru w'igihugu ca Gabo vy'imfata kibanza, aho yabonanye kwa Ntare n'umukuru w'igihugu c'Uburundi baravugana ibijanye na politike n'imibano mu gihugu ca Gabon. Origi Ngwema yamenyesheje ko agiye ahimbawe kuko Evariste Ndayishimiye yamwemereye kumushigikira mu kiringo ciwe vy'imfata kibanza muri Gabon. Muri ico gisata nyene c'imigenderanire, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'Uburundi yarakiriye amakete muri uno mwaka yabagenywe guserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi batandukanye. Muri uno mwaka Uburundi bwarabandanije kwakira abarundi bari bahungiye mu bindi bihugu. Urongoye HCR Filippo Grandi yarishikiye hano mu Burundi, aho yamenyesheje ko iryo shirahamwe mpuzamakungu rizoshigikira umugambi wo gufasha guhungura impunzi mu gutanga imiliyoni 40 z'amadolari y'amanyamerika. Kuvyerekeye umutekano muri rusangi wagenze neza, uretse abasuma bitwaza ibigwanisho n'ubukozi bw'ikibi bwavuye cyane ku matati afatiye ku matongo hamwe no kwihorahorana. Nta migwi yitwaje ibigwanisho yinjiye hagati mu gihugu
kiretse imigwi yibonekeje makomina mwamwe ari kumbibe z'igihugu. Ni nkuru ya Fides Misigaro. Mu gisata kijanye n'umutekano muri komine Mabayi mu ntara c'Ibitoke urongoye umuhari w'imbonera kure muri yo komine yarihishwe harasiwe hafi yo muhiriwe ku mutumba Gasebeyi busha rigenekerezo rya kane Myandagaro. Indongozi ku rwego rwo hejuru ntizareza amaboko kuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca hafuka muri yo ntara yarishikiye Mabayi haragabisha abajejwe intwaro co kimwe n'abene gihugu bakorana n'inkozi z'ikibi zari mu kibira. Musitanteri w'iyo komine yarahagaritswe mu mabanga yagirizwa gukorana n'inkozi z'ikibi. Hari n'abandi bajeje intwaro bahagaritswe kuri izo mvo zo gukorana n'inkozi z'ikibi. Muri iyo minsi nyene harafashwe ingingo z'umutekano muri iyo komine kugira ngo ibijanye n'umutekano bigende neza. Leta y'u Burundi yateye ivyatsi ubwicanyi bwabaye mu Gatumba ivugizo hafi y'urubibe rw'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari inkozi z'ikibi zisha abana abakenyezi n'abagabo bose hamwe bangana 200 abashika 9 nabo barakomeretse hari kwigenekera rya 2022 Kigarama. Muri ico gisata c'umutekano nyene igisirikare c'u Burundi carafashe ingingo ibuza abantu hatari abasirikare canke abajejwe umutekano kwambara impuzu zisa n'iz'abasirikare n'abajejwe umutekano. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi Colonel Floribert Biyereke yaramenyesheje ko bizotuma tawusubira kwitiranya abazambaye bita abasivile n'abasirikare. Ikiringo c'indwi rero zibiri carahawe abafise izo mpuzu kuba bazisubije inzego z'igisirikare n'igipolisi bibegereye. Mu gusozera ano makuru yaranze uno mwaka muri politike tubamenyeshe ko inama nkenguza amateka muri uno mwaka yagize isekeza yo kubaza abene gihugu bo mu mico itandukanye mu gihugu cyose ko ingingo y'amajana 289 y'ibwirizwa shingiro yoshirwa mu ngiro ibijanye no kwisunga ivyamoko mu gushira mu nzego zitandukanye za leta no mu yandi mabanga atandukanye umuntu vyo kugwamwo canke bikagumizwamwo. Abene gihugu babajijwe bamwe baremeye ko ivyo kwisunga amoko mu nzego za leta vyovanamwo abandi baranka ko bitovanwamwo. Uwu mwaka ukaba urangiye hacitezwe icegeranyo ca nyuma c'inama nkenguza amateka c'ivyavuye muri iryo sekeza yo kubaza imice itandukanye y'abarundi uko babibona. Ngayo rero amakuru yaranze uno mwaka wa 2023 mu bijanye na politike twahisemo kugaruka ko ararangiye. Sino yarangiza ntababwiye akajambo ko kubipfuriza mwese kurangiza neza umwaka wa 2023 no gutangura umwaka mushasha mwiza wa 2024 uzobabere umwaka w'amagara meza w'imigisha itekane w'amahoro n'iterambere vyose biva ku Mana rugira vyose. Murakoze.